bashaka kumenya ingene bokwisabira amarandevu muri PAF. Aha ndavuga mu Burundi, reka ndabereka ingene bisabira randevu muri PAF ya pasiporo, laissez-passer. Donc abantu benshi barambagije ingene bashobora kwisabira randevu, sinashoboye kubishura kubera bari benshi. Nshimye kugerageza gukora video ngufi cyane kugire bavyibonere. Ikintu ca mbere utangura kumenya bakenera ni photo passeport. Photo passeport na photo seni, donc photo ya karangamuntu, na attestation d'identité complète na attestation de résidence. Ivyo nizo dokima bakenera uriko urasaba randevu ngaha kuri telefone yawe cyangwa kuri laptop yawe. Nibyo ari ingenzi hanini. Ikintu ca mbere rero ukwiye kumenya, randevu uyisabira kuri telefone. Kuri telefone uwo ari we wese, umwene gihugu wese arashobora kuyisabira. Ubishoboye kurikira iyi video urabe etape par etape, urabe ingene bikorwa. Sinukundi uraja muri Chrome yawe uyugurure, wandikemwo muri barre de recherche, wandikemwo demande de rendez-vous, passport, wandikemwo Burundi. Nyene urabona ingene ndiko ndavyandika, uce wemeza. Ngiyi link ya mbere bakujyanako, tegera murabe. Iyi ya mbere niyo uca wemeza. Murabona yuko vyugurutse. Iyi ni website cyangwa site bakoresha muri PAF. Ibi ntuzokenera, niyo wakenera gusaba randevu ntuzobwira abindani ngo sabira randevu, ubwira abo hanze. Niko babiteguye. Donc igituma babiteguye uko ni kugira ngo umwene gihugu wari we wese ashobore kwisabira randevu, atarinze guca muri PAF ngo ni munsabire randevu. Oya, ahubwo n'umwene gihugu wari we wese ashobora kwisabira randevu. Ngibi rero ingene bikorwa, murabona yuko vyugurutse. Ni formulaire de demande de rendez-vous, document de voyage. Aha rero mu gihe ushaka passport, urabona yuko ari aha hambere, uca ufyonda aha hambere, murabona passeport ordinaire. Ushaka laissez-passer na aha kabiri. Ushaka carte CBGL naha, titre de voyage naha. Murabibona bivana n'ivyo ushaka wewe ngaho. Je mugandaje ngaha kuvuga kucerekeye passeport ordinaire. Passeport ordinaire turemeza ko ngaha kuri passeport ordinaire murabona yuko baca batujana ngaha dukomplete ibisabwa. Aha hambere handitse biro, n'ahantu ukeneye kuzoyisabira. Ukeneye nk'ubu dufate, hariho amabiro ngaha mu Burundi, hariho Bujumbura, Cibitoke, urabona nkaha Bujumbura, Bubanza, Bururi, Cibitoke, Gitega, Kayanza. Donc nk'ubu urashobora kuvuga ati ndi Bujumbura ngo bandayisabire i Bujumbura. Ibubanza nuko nyene, Ibururi nuko nyene, Cibitoke uko nyene, Gitega uko nyene. Donc bivana naho hakoroheye, aho ushobora gushika byoroshe. Reka jewe nsabe Bujumbura. Aha membre de la diaspora ugumiza uko nyene no. Hama aha kwizina no, ushireko izina riri kuri karangamuntu yawe. Aho completa ibiri kuri karangamuntu yawe nta bindi. Aha uca ushiramo nouvelle kubera nicyo rya mbere uyisabye.
naha urashyiramo nimero yawe ya telefone. Aha kuri adresse email, iyi adresse email niyo ituma bashobora kukwishyurirako mu gihe babonye randevu yawe. Aha niho bashobora kukurungikirako message bakubwira yuko randevu yawe yasohotse. Aho urashyiramo email yawe, naha uca uyisubizamo kandi hamaha nodipere ushyiremo prenodipere uko nyene, nodoramere uko nyene. Ibyo sinokwirirwa ndabitebako, reka nyarutse kubikenewe. Profession ushireko bivanye n'ingene karangamuntu yawe wasizeko. Ubonye yuko ngaha bitarimwo, uca ufyonda ngaha kuri autre. Aha uhasimbe autre profession, province ushiremwo, commune ushiremwo, coline. Donc aha barabiguha: Bujumbura, Kanyosha, Coline, uzige numero de carte d'identité. Numero de la carte d'identité urashiramo ijya nimero ya karangamuntu yawe. Ngaha ushiremwo date de délivrance, ushiremwo igihe yatangiwe ko iyo karangamuntu yawe, lieu de délivrance ushiremwo aho yatangiwe. Byose tubisanga kuri karangamuntu. Residence actuelle ushireko. Personne de référence rero ngaha ushirako umuntu wari we wese wizeye atobura kuri telefone. Donc aho urashirako izina ryiwe, naha ushireko inimero yiwe. Aha kuri motif rero, kuri motif ushireko ijambo gusa voyage. Tugeze aha rero kuri document utegerezwa gushiramo. Nababwiye yuko utegerezwa gushiramo photo passeport, photo CENI, attestation d'identité complète, attestation de résidence, ibintu nk'ibyo. Donc ni 4 documents bakenera. Aha uca uzishyiramo ngaho uba uzifise muri telefone yawe, ukaca uzishyiramo ngaha. Urabona ngaho ufyonze ko ngaha choisir un fichier, bakujyana muri telefone yawe. Ugiheza ucurungika ngaha, urungika. Ukirungika urarindira umwanya mutonya, hari igihe urindira niburiburi minota 30 bitagoranye, cyangwa isaha bitagoranye. Mugabo irashobora no kugorana n'umunsi ugahera bakakwishura icyo. Donc iyo bakwishyuye rero ubisanga ngaha muri email yawe, ngaha muri email yawe. Donc ngaha baba bakwishyuye. Uca ubona ngaha Commissariat General de Migration au Burundi. Murabona ngaha message ngiyi munsi, murayibona. Sorry, ngiyi message ngaha, sinzi ko muyibona. Uce wemeza ko ngaha bazoba bakwishyuye. Aho murabona yuko byose biba byaje modification. Urumva madame Sosi, izina ryiwe, aho wasabiye rendez-vous, ukaca uyiterishaje. Ngiyi foto ngaha, uca usonda ngaha terishaje. Direct ngaho uca uyisanga muri telefone yawe. Telefone yacu ngiyi twayiravye. Uca uyugurura, ngiyi rendez-vous yacu. Urabona yuko ari ibintu byoroshye cyane. Rendez-vous uca uraba amasaha baguhaye, aho uzogenda kurihira
byose murabona yuko bitunganye, ata buryarya, ata bubeshi. Ibi ni kunyagihugu wese ari mu Burundi ashobora kwisabira randevu byoroshe adatanze amahera. Ibi babizanye kugira borohereze abenegihugu. Rero murabona yuko ndabazaniye akantu k'ubwenge, mubandanye kunkurikirana, nzokwama ndabahereza ibintu biri ku mwanya.